Beriki tout d'abord Triduum bavuga ngo ni Triduum Pascal. Triduum none no kuvuga iki? Ndazi twako tutumika. Triduum murumva hari oya birumvikana. Bavuze ngo lundi, mardi, mercredi, di no kuvuga dies no kuvuga umunsi. Di mu kilatini dies bisigura un jour. Umunsi. Triduum murumva imisi itatu. Ni imisi itatu itutwinjiza muri Pasika. Mugabo muri munsiguro yavyo n'umunsi umwe. Rufatanganye ntushobora kuvuga ngo waje mu misa ngo kuwa gatandatu ngo mwijoro ngo misa utaje kuwa gatanu utaje kuwa kane ni kintu kimwe ni mistere imwe iri celebre nuvuga ni kinyegezwa kimwe gifatanye hari buca habisabato buca hari kwisabato niho Yezu yapfa cyo gituma babanyarukije babakore ku musaraba baje kwitegurira Pasika kuri bo rero umunsi wa nyuma w'indwi niyo samedi samedi kubera niyo sabato umunsi wa gatandatu niyo sabato yabo hanyuma isabato yaraye ihavuye ku munsi wa mbere bani dimanche niyo twe twita dimanche niho babagore bagenda ku ruhavu kubera iki batagiye samedi kandi Yezu yari yapfuye kwa gatanu abayahudi bahora basenga ku isabato mugabo abakristo ba mbere bemeye Yezu bo bavuga bati ku isabato none tugiye gukora iki turakoranira hamwe tugasoma ijambo ry'Imana bakadusigurira mugabo twe tugiye kwigina izuka rya wa mwami wacu yaravuye umunsi wa kanyamuneza kambere twagize chaque dimanche bari Pasika ni Pasika donc iri banga ryo kwemera n'agatangaza ajya amashusho ubona igituma tuyakoresha ajya ari mu isengero kera mu masengero baracapa ku miryango barandika mu masengero barasiga amarangi kugira ngo abakirisu batazi gusoma bategere par des images burya niyo vyaza ni catechèse par image bategera ivy'Imana batazi gusoma no kwandika umusara kubamba umuntu yari uburyo abayahudi bakoresha uyu muntu yaciriwe igihano cyo gupfa niko ntubona ko ari n'ibisomwa by'abambwe bama babamba abantu hajya bama bahabambira n'abandi bantu abaromani ko ni barafise ububasha bonyene bwo kwica umuntu abayahudi nico gituma Yezu bamushoye kwa Pilato bati uyu muntu nuwo gufa iyaba ari we ducira urubanza ku bwacu tuba twamwishe ngabo kubera tutare kure kugira uwo twica turamukuzaniye umubambe aho isanzwe abayahudi ni gihugu kiri kolonize n'abaromani abaromani baraba Iroma ni kure mugabo kubera abaromani batwara isi yose yari hico gihe Empire Romain ni hajya rero Yezu yavukiye hatwagwa n'abaromani nk'abakoroni ndavyituko no kuva rero umuyahudi mu gihugu iwabo nta burenganzira yari afise bwo gucira kugira peine de mort burya zijya nyinshi nabambwe dushaka baraba tugirane abakuru b'abasaseredoti nibo babatwara bavuze bati baraba nimuvuge ko turi kure barambo rekura baraba tunone Yezu ndamugire gute nabambwe bose nabambwe naho barabatinya barabagamburutse umuntu ariko aravyumva muri ico gihe no mu nkuru nziza umenga Pilato je simbona ikosa yakoze no bamuremereye bakaba bari bamubwiye ngo abaca bamushora kwa Sezari yari kuca bigenza gute Pilato yagize ubwoba mwaramutse mwese muri ko muratwumviriza canke mwiriwe biza kuvana n'umwe wese amasaha aza kurabira kino kiganiro ni Gloria Munezero kuri micro ya BI nkaba natewe iteka kandi yo kwakira umusaseredoti w'umukama uno munsi kugira ngo dushobore kuganira ngira nk'uko mubizi tumaze igihe ejo no ku munsi mukuru wa Pasika ikingo gikomeye cyane mu buzima bw'umukristo non seulement umukatolika mugabo ubona ashoboye ko dushobora kuganira no munsi n'umusaseredoti nagomba ndamuha ikaze rero atumuramukiriza abantu bariko baratwumviriza abakunzi bacu aho bari hose kugira ngo dushobore kuganira ndagize bwakeye namwiriwe nitwa Patiri Dieudonné Niyibizi nkaba njeje gisata cyo kumisha makuru muri diocese nkuru ya Bujumbura. Yego murakoze cyane gose. Nkuko nari mejeje kubivuga nashaka ko tuganira ku bintu vyerekeranye na Pasika. Pasika nibaza ko mu buzima bw'umukristo surtout mu bakatolika haba hariho iminsi 40
yo gufunga. Hariho iminsi 40 y'ikarema. Mushobora kugira ico mutubwiye ku kintu terekeranye n'ikarema? Murakoze. Eklezia Gatolika mu ndinganizo zayo kugira ngo ifashe abakirisu mu rugendo rw'ubweranda irategekanya iminsi 40. Si Eklezia yashizeho, twisanga muri Bibiliya kuva igihe abayahudi bava mu Misiri bakajabuka imbere ko binjira mu gihugu c'isezerano, babanze imyaka 40 mu bugaragwa. Reka mbere n'imbere yaho yamvura yagwa mu gihe cano yamaze iminsi 40 n'amajoro 40. Hanyuma turazi yuko na Yezu yamaze iminsi 40 yisonzesheje imbere yuko atangura ubutumwa. N'abakirisu rero turamara iminsi 40 twitegurira urubanza rukomeye, aho twigina canke tuninahaza ukubabara, ugupfa n'ukuzuka vy'umukama wacu Yezu Kristo. Ikarema rero, iryo jambo ikarema no iryo jambo ry'Ikilatini risigura 40. Iminsi umunsi ugira 40 nico giharuro ca niyo cazana yumva ko cavuye mu Bibiliya muri kera. Hama abakirisu bagaca bamara iminsi 40 basenga, bisonzesha, bafashanya. Ikarema twayimaze mu iminsi 40 irangwa n'ivyo bikorwa bitatu bikuru bikuru. Ugusenga cane, umuntu akigora kugira ngo yongereze ingene asenga, yegereza Imana gusumba, akongera akagerageza kwibabaza, kubabaza umubiri kugira ngo umuntu atsinde ingeso mba basanzwe agwana nazo mu buzima bwiwe. Kuvuga kubabaza umubiri nk'akarorero, umuntu arashobora kureka gufungura ivyo yakunda, maze uwo mwanya abiretse akaboneraho kuvyiyumvira, ko kwiyumvira kuri bya bindi agomba kugwanya. Kubisanze ingene umuntu ameze, umubiri urashobora kuremera umuntu maze bikamubuza gushika iyo yari kwaraja. Nk'umuntu akunda kuboregwa arashobora kugira kigoro ko kunywa inzoga nkeyi, maze ugasanga ibya bindi yahora akora yaborewe ariko arabiheba. Umuntu arashobora gufungura bike kugira ngo asonze, canke akareka no gufungura nyene, maze uwo mwanya ashonje ashobore kugira inguvu, agire effort spirituel, ashobore gutsinda yangeso mbi sanzwe asanzwe afise mu buzima bwiwe. Niko abantu bameze, burya bigenze gutyo birakunda. Niho ujya ko mu sportif ashobora kureka gufungura bike bigereranye kugira ngo ashobore kumenyera kugira endurance, kwirukanka, ashobore gushika ko ahatahora ashika. N'umubiri nuko tuwurera mu karema. Hagacazo n'imikuba by'urukundo, cyane cyane gufasha aboro. Mu karema birimwo abakirisu baragira indwi y'urukundo yo gutanga ivyo umuntu ashoboye kuronka kugira ngo dufashanye hagati yacu, kanoneho nakaranga k'umukristo. Ikarema cyane cyane rero nico isigura, igace twinjiza rero muri ya misi 3, imisi 3 yo kwigina Pasika. Murakoze cyane. Imbere yuko dushika kuri iyo misi 3, reka tuanze tuvugane ku ikarema itangurwa n'umunsi w'umunyota. Kubera iki umunsi w'iminyota? Kubera iki habaho gusiga iminyota abakristo? Mu migenzo y'ikirundi iminyota ntayirimwo. Mugabo mu migenzo y'abayahudi ahaturondeye muri Bibiliya turasangamwo ahantu iminyota bayikoresha. Abayahudi kera barakoresha iminyota, kwisiga iminyota, kwambara ibishambara, magunira. Niko abayahudi bagira bagomba gusaba Imana ikintu gikomeye, canke gusabira nk'igihugu cabo, canke kwisabira. Warambara magunira ukagenda ukarambarara hasi imbere y'Imana uti Mukama ndagusavye aya mahano uyankureko. Urabona nk'umwamikazi Esther ariko arasabira abayahudi bene wabo, yambaye igunira, arabwira abayahudi bose nimwambara amagunira, nimwisonzeshe, nimwisiga iminyota, nimusenge. Biruka ininiva igihe Yonasi yagendayo, bambaye amagunira, barisonzesha, barava mu bicumuro bahora bakora. Imana iho hose Imana yagiye irumviriza igisabisho c'abantu mu gihe bemera bakagira ibimenyetso biboneka inyuma, hanyuma no mu mutima wabo by'ukuri bagahinduka. None rero uwo niwo mugenzo dusanga muri bira mwiza abantu bakera bakoresheje, arabapagani, arabemera Imana abayahudi bakoresheje kugira ngo bagaruke ku Mana, bayereke ku by'ukuri ko bavuye mu migenzo mibi. Natwe rero tugira nko kwihana canke kwereka Imana ko bagaye ibyo barimwo kandi biyemeje gutera imbere. Wewe kubwira ngo wambare igunira,
we numva ko yoba agusubije hasi naho rero bo bemera bakambara amagunira ukisiga iminyoto ukayoberana hanyuma caba ari ikimenyetso gikorwa umwanya mutoya cangwa barabikora nk'umunsi wose ugahera bambaye amagunira. Oya si umwanya muto ahubwo byarashobora kumara n'indwi bikamara n'indwi zibiri na zitatu bakuye impuzo zabo bambaye amagunira basa nabi bayoberanye bagaca basengera amazaburi bakoma batabaza Imana mukama ntutureke twenyene ntureke umwami wawe ngo agenda akagirire mbega twopfaka mukama vyo kumarira iki nukuri vyura ikigongwe udukure kwa amahana duhanamiye bagatabaza Imana ibonye ingene basa Imana ibonye ingene bambaye ikarabona ingene bisonzesheje banse gufungura igaca ivuga iti nukuri numvise amaborogo yanyu igaca bari kuri murakoze cyane kugira ngo tugende kwera nkuko ngira ngo muvyumva ni ibintu binini cyane gose ngira ngo umuntu ntiyoshobora kubivuga kugira ngo agume kuri ku kintu kimwe reka tugende ku ndwi nyeranda indwi nyeranda itangurwa n'umunsi w'ibisandasanda insiguro y'umunsi w'ibisandasanda nayo yo bariye ibisandasanda ni umunsi mukuru uza novuga nti mu karema ikarema igomba ihere tuba tugomba tukwize ya misi 40 yo kwisonzesha kwibabaza gusenga no gufashanya twitegura no kwirega kugira ngo dushikire Pasika. Ico gihe ibisandasanda rero twisanga muri Bibiliya hamwe Yezu agomba yinjire i Yerusalemu umunsi umwe wenyene yarabwiye abatumwa ati genda mubwire naka amuhe indogobwe yiwe donka kubera agomba kwinjira icese mu gisagara. Kubisanzwe Yezu yari umwami mugabo novuga nti ujya munsi bisanda n'umunsi usa n'ugoye gutegera kuko Yezu yinjiye icese Yerusalemu nk'umwami w'abayahudi ariko yahora higishiriza mugabo yinjiye bisanzwe uwo munsi rero yinjiye nk'umwami muntu urumva aho bigoreye naho nk'umwami muntu abayahudi bari basanzwe baje i Yerusalemu ari benshi baraheza bamusasira rero kujya tubiyize baramusasira ibitenge abana baraje imbere bafata ibiti vy'amababi baramuririmbira arakanina hazwa uje ku izina ry'umukama Hozana bararirimba nk'uko umwami w'abayahudi yinjiye ahubwo sinzi ngene abayahudi bataciye bamufata aba babandi bitwa ngo nibo barongoye ariko bavuga ati erega baramwimitse karabaye harabonetse umwami w'abayahudi ariko naho Yezu yabigize ni kimenyetso twe nitwogumanga uko ntiyashaka kwerekana ko ari umwami yashaka kwerekana ko ari umwami mugabo w'ubundi buryo ibimenyetso dukora ngaha ku isi bitujana ku nsiguro y'ukuri y'ibintu Yezu rero yashatse kwerekana ko ari umwami mugabo bwami bwiwe atarubwo ngaha ku isi ntitwogarukira ngaho nkuko abayahudi bamwe bashatse kuvuga ati none wavuze ko umwami kandi turakwimitse rero ubumwami rero nyene bumwami udutware hama tukwamburukire abaromani baze batuvako mugabo Yezu yashatse gushika kure abereka ati ego mende umwami muga nzobereka ubwami bwanje bwaribwo mbega muri ico gihe muri izo ntwaro iyo ntwaro y'ico gihe umwami yaza ku ndogobwe niyo cari niyo ibwari uburyo bwo kwiyunguruza bwariho kandi yaje kukantuzenye mugabo gatoyi yerekana kwicisha bugufi ego kuri ico kintu ico nyene ikindi kintu nashaka kubaza bari babiteguye hari uwari yavuze ati haraza kuko nibaza yuko niyo umupresident agira aje ahantu harabaho baramenyesha bakavuga ati president azoza ngaha abantu bakabitegura bakaza kwera iki hari ikoraniro ry'abantu benshi uwo munsi hari umunsi mukuru nyabaki no kuvuga yuko abantu hari hemereje Pasika bwa mbere bwo no kuvuga abantu bava mu gihugu cose baje i Yerusalemu wari umugwa mukuru hariho n'isengero nkuru ni nka kujya Yezu igihe bamwica hari abantu benshi irya sinzi ryose ryaririje gukora iki bari basanzwe bari Yerusalemu baje ku munsi mukuru wa Pasika baza rero bukebuke no bari basanzwe baza i Yerusalemu hanyuma Yezu aratuma bamuronderere indogobwe adugako ico no muri Bibiliya ntabitubwira ico twokwiyumvira nuko iko Yezu agomba kuduga abantu babimenye bati nguwaraje kandi aduze ku ndogobwe
umva baca avuga ati nukuri reka tumwakire vyabaye nuvuga ntibintu vyabaye nka spontane kuko ntiyateguje kandi ntiyari kubigira kuko ntiyari yo ntumbero yiwe bwavuga ati je ngomba nduge nereki bana ikimenyetso ndereka abayahudi ko ndi umwami hama mu minsi mike y'inzobere ku bwami bwanje bwaribwo bo rero bamwiyumvise mu kujya bamwiyumvamo rana yamagenda nisinzi ry'abantu hagiye bamba mukurikira ari benshi wabonye rero aduzi Yerusalemu ati porte levez vos frontons mwami ryango uguruke mwabirimba mwetamanzure umwami yinjire kandi mu migenzo y'abayahudi baramenyera abami ba Dawudi ba Salomo ba Roboam ba Jeroboam bari baramenye n'abandi bami bavuga bati natwe twimika umwami wacu kandi wumve ko bari bararuhijwe n'abaromani babatwara bari bakeneye umwami igihe Yezu bari kora mu kibanza avuze ngo nta wundi mwami twemera atari Cesar aba n'abakuru ba sacerdote mugabo Yezu we yavuga ngo ndi umwami ego mende umwami mugabo bwami bwande subwo ngaha none sanda twebwe natwe ngaha Yezu wacu turategura nyene aho tugeza tukazana ivyo bita yo mashami niki tukaririmba tukagira urugendo nka turi kumwe na Yezu tukaduga Yerusalemu mugabo urumva ko natwe tutamwimika ngaha ku isi shaka umwami w'ubuzima bwacu uwo munsi ni uwo munsi bavuga inkuru nziza yuko yinjiye nk'umwami hakongera hakaba inkuru nziza yuko gupfa ku mukama wacu Yezu Kristo ubwa mbere novuga nti uwo munsi dusoma inkuru nziza ya mbere y'ukwinjira kwa Yezu Yerusalemu tugomba twinjire no kuvuga rero eklezia yategekanije inkuru nziza kugira ngo umukristo yaje gusenga abanze atangura urugendo yumvise ijambo ry'umunsi iryo jambo naryo tuyikora mu nkuru nziza igituma turi ngaha hanze ni iki tugomba dukora iki Yezu yinjiye icese i Yerusalemu abantu baramusanganira none natwe tugomba twinjirane nawe tudugane nawe no kuvuga n'inkuru nziza rero yo kubwira abakirisi bigomba bigaheza rero bikaba mugabo dushitse rero nimwe nakubwira kare nti burya n'umwami yegome turamwinjije Yerusalemu mugabo ubwo bwami nubuwe baca tubwira rero ivyo ari vyo turasanga ngo ubwami bwande se ubwaha ku isi kanoneho ubwami bwese ubwo ku isi yimitswe neza na neza ku musaraba murakoze cyane mu majambo avant ko dushikira iminsi 3 irongora Pasika nashaka mugire ikintu mutubwira ku munsi wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu mweranda kuko nayo nyene harugwamo mu minsi mweranda naco iyo minsi imeze gute mu Kristo biba bimeze gute iyo minsi ni minsi yo mu karema isanzwe ni minsi harugwa mu karema kujya imbere y'ibisanda tuba turi mu karema mugabo kubera iyo ndwi ari ndwi irimwo amabanga dasanzwe y'icungurwa ryacu iyo minsi yabaye myeranda tuba twasomye ukubara kwa Yezu nuvuga ko umuntu aba yamaze kwinjira muri we muri ubwo bubabare bwa Yezu muri ubwo rupfu rwa Yezu kuwa mbere umuntu aba yamaze muri we gutangura kubona yuko imbere yacu gatoyi Yezu agomba afatwe akubitwe ababare yicwe nico gituma rero nayo ibi bija mu ndwi nyeranda ngo umukirisa atangure kwitegura abigendere koko ibe indwi ya mbere itsindagiye ifasha umukirisa kwinjira koko muri ico kinyegezo cyo gupfa kwa Yezu c'est la semaine la plus dense la plus riche mu buzima bw'umukristo hanyuma tugiye muri Bibiliya ijambo ry'Imana dusoma dusanga Yezu ari kwa Maria Marita na Lazaro ibetaniya Yezu yazarava ibetaniya aduga Yerusalemu hari urugendo rungana gute umuntu ashobora kugira ngo oya hagenda n'amaguru sikure sinajayo kuraba mugabo dusomye turana yuko yaraduga kurira akaduga Yerusalemu agaheza kamanuka nabigishwa biwe bukeye bagasubirayo bukeye bagasubiye indwi ya nyuma Yezu yayimaze harya ibetaniya azaragenda hamwe nabigishwa biwe hanyuma araheza aravuga ati genda rero murondera ahantu dufungurira dusangirira iwacu Burundi kuwa gatatu tugira imisa hari imisa iyo guhezagira amavuta abapatiri bose baza bo muri diocese yose kandi mu madiocese yose niko babimeze kubisanzwe rya misa ntiba kuwa gatatu ku munsi wa gatatu nico kimwe no kuwa kabiri nico kimwe no kuwa mbere ijya misa yabwirizwa kuba kuwa kane mu gitondo ni misa tugira kuwa kane aho mwepi abapatiri bose no mwepiskopi bazi nkuka imisa abapatiri bagasubiramwe indagano zabo hama musenyera gahezagira amavuta ubwoko butatu azokora
mu mwaka wose. ubwoko butatu no Amavuta y'abakatekumeni kubera barasigwa amavuta ngumbase amavuta nayo batarabatizwa kugira ngo bagire inguvu bakomere kuri urwo rugendo rugani batisimu. Hari amavuta y'abagwayi ajya abapatiri baja gusiga abantu bagwaye mu bitaro yo kugira ngo nabo bakomere kandi bakire n'ubwo bareba barimo. Hari n'amavuta ya krisma, amavuta basiga umuntu kubatizwa, amavuta basiga ku confirmation, amavuta bakoresha ku busaserdoti bakayakoresha no ku bwepiskopi. Ayo mavuta musenyeri yose yahezagira uwo munsi. uwo munsi no mu Kristo asanzwe atari umwe mu saserdoti abarekuriwe kuja gusenga iyo misa. Iyo misa itegerezwa ko irimwo abakirisu kuko ni misa y'umuryango wa diocese. Umwepiskopi, abasaserdoti, abihebeye Imana n'abakristo. Ntiwacu kuri katedrale haba huzuye abantu yamwe mufise amasanamu mwace muyashiramo mukayerekana abantu isengero bayuzuye gose no hanze bagandagaje ari igihugu kubera n'umunsi nyene utubumba tukumva ko turi ecclesia diocese umwepiskopi ari hagati. Kandi ayo mavuta umwepiskopi ahezagira nayo azokora umwaka wose ku bakirisu bose. Urumva niyo azohezagira abasaserdoti niyo tuzokoresha ku Pasika mu kubatiza. Urumva nta abakiza ahubwo babwiza ko bariho. Ariko urumva iyo abavyari bikunda iyo misa yobaye kuwa kane mu gatondo. Kubera iki tuba kuwa kane mu gitondo nuko amaparuwase yacu ari kure na kure. Kugira umanuke kuwa kane iyo misa ihere usubira uduge kuwa kane ucugira vya birori vyo kuwa kane mweranda usanga abantu batarashika muhira. Mu bihugu rero bifise amadiocese manini kubera abapatiri batoshobora gushikayo ngo bagaruke bace bwira kuwa gatatu bakarara batashe hama kuwa kane bagategura ibirori nyezina byo kugira Eucharistia no gusaserdoti. Murakoze cyane. Reka tuduge rero kuri Triduum Pascal. D'abord Triduum bavuga ngo ni Triduum Pascal. Triduum none no kuvuga iki? Ndazi gusa tudubiye. Triduum murumva hari oya birumvikana. Bavuze ngo lundi, mardi, mercredi, di no kuvuga dies no kuvuga umunsi. Di mu kilatini dies bisigura un jour. Umunsi. Triduum murumva imisi itatu. Ni imisi itatu itutwinjiza muri Pasika. Triduum Pascal. Iyo misi itatu ni misi kubera bwira bugaca. Umbe neza ni misi kubera bwira bugaca. Mugabo muri mu nsiguro yavyo n'umunsi umwe. Mu nsiguro yayo n'umunsi umwe. Iki bikwereka kuwa kane mweranda mu misa yo kumugoroba haraba ibirori byo kwibuka isakaramento ry'ubusaserdoti na Eucharistia. Urumenyetso rw'umusaraba rutangura imisa. Mu gusozera nta rundi ruba. Niyo misa ntihera kuwa gatanu mweranda ntibatanguza urumenyetso rw'umusaraba. Patiri ashikaryama hasi. Mu gusozera patiri aragenda anahezagira abakirisu. Warumenyetso bw'umusaraba gwatangura ruracari gwarundi kuwa gatandatu mu gutangura nta rumenyetso ruhari rw'umusaraba. Tuzoza gusozera urumenyetso rwo gusozera imisa imwe twatangura kuwa kane kuwa gatandatu duhejeje. No kuvuga ko uyitangura jeudi ukayeheza samedi mwijoro. Ni kirori kimwe. Ni urukurikirana rufatanganye. Ntushobora kuvuga ngo waje mu misa ngo kuwa gatandatu ngo mwijoro ngo imisa utaje kuwa gatanu utaje kuwa kane. Ni kintu kimwe. Ni mistere imwe iri celebre. Nukuvuga ni kinyegezwa kimwe gifatanye dutangurana na Yezu asangira n'abigishwa biwe. Urabibona akaboza ibirenge agaca duga ku musozi wa Getsemane akageragezwa akabaza ba Petero mwasinziriye nibiki Yuda kaza kamutanga bagaca bamujana bakamufata mba ntiturahagarara buke bakamujana kwa Herode kwa Karifa kwa Pilato hama bakamujana kumubamba isa ya gatandatu sasa hama isa y'icenda agacikana urumva kwa gatanu mweranda turahejeje hama bukeye bakirirwa uwo munsi wa gatanu mu ruhafu kwa gatandatu mu ruhafu mwijoro ryo kwa Mungu tugasanga yazutse tugaca tugira umunsi mukuru tukaca dusozera turimba aleluya twigina ko Yezu yazutse. None ko mu bisanzwe tuzi yuko Yezu yamaze imisi 3 mu ruhafu kubera iki wumva biba mu munsi umwe kuko uko ndavyumvise no munsi umwe utangura kuwa kane ni goro ufatangane gushika kuwa gatandatu bikarangira. Ni mistere imwe ni kinyegezwa kimwe twigina mugabo mu kibijanye n'imisi burira bugaca.
yego umva ni iminsi 3 kuko burira bugaca mugabo naho bwira tuba tukiriko turigina ca kintu kimwe ahandi hoho iyo minsi 3 Yezu yamaze ku munsi wa gatanu umva yaracikanye ku wa gatanu ku munsi wa gatandatu ari mu ruhafu twategerezwa kwirirwa tugandaye ngira ko turaganda oya nubundi turagandaye ku munsi wa gatandatu turagandaye kuko Yezu ari mu ruhafu yagiye guhoza imitima yari bapfuye neza siko twemera ko Yezu yarapfuye arahambwa agenda guhoza abari bapfuye biri muri ndemeye nakuvuga rero Yezu yarapfuye arahambwa abantu kuwa gatanu baratashe basuye kubonana muri ku munsi wa mbere mu gitondo ni ikinyene nanje nariko ndakwereka tutabuhimbaza ku munsi wa mbere ega ku wa mbere ni ku wa mbere nyene kubera iki bavuga ku munsi wa mbere fata yuko reka tuje muri karandire y'abayahudi kubisanzwe uwo munsi twita ngo ni ku wa gatanu nuko tuba tubivuze uyu munsi hari buca haba isabato buca hari ku isabato niho Yezu yapfa cyo gituma babanyarukije babakore ku musaraba baje kwitegurira Pasika kuri bo rero umunsi wa nyuma w'indwi niyo samedi samedi kubera niyo sabato umunsi wa gatandatu niyo sabato niyo sabato yabo hanyuma isabato yaraye ihavuye ku munsi wa mbere bani dimanche niyo twita dimanche niho babagore bagenda ku ruhafu kubera iki batagiye samedi kandi Yezu yari yapfuye ku wa gatanu twarumva wari umunsi w'isabato ariko isabato ntibari kugenda cyo gituma baciye bazinduka mu gitondo kare kugira ngo bamusiga amavuta le plus tôt possible aho bashoboriye kugenda bagiye rero baca baramubura no kuvuga rero ni kuwa mbere w'indwi kuri bo kuko indwi yari yaheranye n'isabato yari yaheze ku isabato yego murakoze hama hari ikimenyetso ikintu cerekeranye n'umusaraba dutangura mu nzira y'umusaraba cyangwa aho wenye nibaza ko ari ni ku muntu wari wese barashobora no kuvyiyumvira n'uwo batari adasengera muri ecclesia arashobora kubibona kuko ahenshi haraba ingendo harabiki barumva inzira y'umusaraba naho kubera ikibiba surtout ku munsi wa gatanu mweranda kandi mu ikarema yose iba yarabaye misengera ariko ugasanga aho bishoboka bagira urugendo mbere ino iwacu nuvuga ntitugira inzira y'umusaraba ngufiya inzira y'umusaraba nsubiye inyuma mu myaka yaheze mu myaka amajana nk'igihumbi heze abakirisu bagiye barasenga mu buryo bwinshi kugira ngo begere Imana turashobora gusoma ijambo ry'Imana turashobora gukoresha n'ibindi bimenyetso bifadika kujya mu kwigisha umwana ukoresha ibintu abona agategera vuba abakirisu nabo kera mu gusenga bakoresha ibintu bahambije haravutse rero uburyo bwinshi bwo gusenga nk'ishapuro ntiyamyeho yaratanguye umunsi uri izina inzira y'umusaraba ntiyamyeho yaratanguye kubera abakirisu barondera uburyo bw'ukungene by'ukuri bo kwibuka amagorwa y'umukama tugomba kuyibuka bayibuke bayavive nyene kabisa bumve ntagira akadetaye basigaza bumve ingene Yezu abaye kubera abo iyo ni abakirisu ingene biyumvise baraheza rero Eklezia irafasha barategura neza amastation ikibukiro ca mbere ca kabiri kugenda gushaka ca nyuma kugira ngo ntihagire ikintu bibasanga bibagiye mu magorwa Yezu yabonye iyo nzira y'umusaraba rero no buryo bwo gusenga kandi n'uburyo bwo gusoma inkuru nziza no gusoma inkuru nziza mu bundi buryo bongera kandi basaba n'imbabazi basabira n'isi yose iyo nzira y'umusaraba ni yakera kandi ikorwa mu buryo bwinshi hari abakora inzira y'umusaraba bicaye hari abayikora bazunguruka ajya amashusho ubona igituma tuyakoresha ajya ari mu isengero kera mu masengero baracapa ku miryango barandika mu masengero barasiga amarangi kugira ngo abakirisu batazi gusoma bategere par des images burya niyo vyaza ni catechèse par image bategere ivy'Imana batazi gusoma no kwandika nico gituma mu miryango y'amasengero ya kera uzosanga hacapuye ko ivuka rya Yezu bamujana mu isengero Yezu yatakaye uzosanga bicapuye bibaje donc mu miryango kugira ngo abakirisu baje bashobora nko gusoma Bibiliya bakoresheje ayo mashusho nahoro n'inzira y'umusaraba yaje ikaze nyene icapuye umukirisa ageze Yezu agubwa kabiri arabibona agaca bizirikana bakamusomera agasenga urumva ni
bica biryoha ubwo rugendo nago ahubwo rwabwiza ko ari urugendo ruduga hariho ahantu nigeze kuja hitwa Mijigorje hariya iburaya ho twagize inzira y'umusaraba amasahane kandi umusozi uduga inzira y'umusaraba yonyene amasahane tuduga umusozi kandi twayihereje hariya hejuru Golgotha ego niko novuga harashinze n'umusaraba munini rero munini uriyo hejuru ubona hasi igisagara yo muvuye Mijigorje nyene ni hasi nukuvuga iyo nzira y'umusaraba uyigize urumva ko ari inzira y'umusaraba nawe urumva ko umengo wikoreye umusaraba kuko ibirenge byashushe wagira uraduga mu bibuye binyerera ngo twese tuduga dufise inkoni kubera haduga nabi mugenda murasenga kuri ya station byavyibukiro nyene uko biri kubisanzwe barayigira kumva ko ari inzira y'umusaraba ngaha turatembera umengo twagize aga promenade aha nibwo bwiza kuyikora ukumva uti nukuri Yezu yarababaye cyane kuko yawe yaguye rimwe aragwa kabiri aragwa gatatu nukuvuga haraduga kandi yari yakubiswe cyane ababaye kandi umusara wari uremereye cyane yari yikoreye amahwa ku mutwe yaravirirana yari bugenda barakubita bamucirako Yezu yarabaye cyane nukuvuga kugira tugerageze twegere na gatoyi ariko ntitubigire ngo nka théâtre twibuke ko hari ikintu tuma yabigize hari ico yashaka hari ico dutegerezwa gushikako umuntu akumva ko yo kwisubirako murakoze cyane mu migenzo y'abayahudi mwe mushobora kuba mubizi kubera iki bahisemo kumubamba ni Yesu yoba yahise kubera yarabizi ko azova kubera iki umusaraba cari kihano nyabaki umusaraba sese Yesu no biracabaho umusara kubamba umuntu yari uburyo abayahudi bakoresha uyu umuntu yaciriwe igihano cyo gupfa niko ntubona ko ari n'ibisumwa byabambwe bamba babamba abantu hajya bama bahabambira n'abandi bantu harya siwe wa mbere bahabambiye siwe wa nyuma bahabambira abantu bisanzwe peine de mort uwo bacirubanza ko gupfa abaromani ko niba bafise ububasha bonyene bwo kwica umuntu abayahudi nico bituma Yezu bamushoye kwa Pilato bati uyu muntu nuwo gufa iyaba ari we ducira urubanza ku bwacu tuba twamwishe ngabo kubera tutare kure kugira uwo twica turamukuzaniye umubambe donc abayahudi na n'abaromani bari batandukanye donc bategerezwa bari bafise ibihano bitandukanye oya aho isanzwe abayahudi ni igihugu kiri kolonize n'abaromani abaromani baraba iroma ni kure mugabo kubera abaromani batwara isi yose yari hico gihe Empire Romain ni hajya rero Yezu yavukiye hatwagwa n'abaromani nk'abakoroni ndavyituko no kuva rero umuyahudi mu gihugu iwabo nta burenganzira yari afise bwo gucira kugira peine de mort abari bayufise barabo Pilato rero yari procurateur Romain nuko yari nka gouverneur mugabo atwarira Cesari umwami ari Roma nico gituma bavuga ati utamwishe ntuzoba ukunda Cesari umwami wacu twemera umva ko ari ukubesha kuko bari bakeneye kugira umwami w'abayahudi hajya ari gituma bimika Yezu ngo nabo umwami bagomba babwire Cesari bati twironkeye umwami urumva bamwihindutse kubera ndavyumvye niba bari bamwize bagituma ni kubera bakuru basacerdote babaja mu matwi burya izijya nyinshi nabambwe dushaka baraba tugirane abakuru basacerdote nibo babatwara bavuze bati baraba nimuvuge ko turi kure barango rekura baraba tunone Yezu ndamugire gute nabambwe bose nabambwe naho barabatinya barabagamburutse naho yakijije akagaburira akagirana bakamusasira ibitenge none ntibwakeye kabiri ngo nabambwe muga ntubirondere kure ntitugumwe muri histoire weho nono bihora bigenda gute turamwemerera ko tuzoba bakirisu beza beranda ukiye ugasanga uriko aragura contraire ni muri iyo sens nyene urumva no kuvuga ko bamuciriye ubwo rubanza hanyuma Pilato none ko yabanje kumurungika kwa Herode na ni kubera yavuga ati ona Pilato yatwara igihugu cyose yavuga ati mbega avahe n'umunyagarire kariya kare musitanteri wagenda kwa musitanteri wari jendi buramatari muramunzanira n'ibyanka muzanye kwa Herode nuko Kayifa yari umusacerdote numva yavuga munjanire hariya kwa musitanteri wiwe abanza n'ibyanane muzana muri meri ngaha urumva ni nkuko byagenze yego umuntu ariko aravyumva muri ico gihe no mu nkuru nziza umenga Pilato je simba ikosa yakoze no bamuremereye bakaba bari bamubwiye ngo abaca bamushora kwa Cesari yari kuca bigenza gute
Pilato yagize ubwoba no kuvuga uvuze ngo nta kibi yakoze. Mvuze nti umuntu ari karagerageza kuvyiyumvira umenga nta kibi kuko yaravuze ati jewe nta caha mbona umuntu ndamubonako. None ugejeje ngaha atakibi umubona ko uwo mutangira iki ngo bamubambe kwara bamuremereye ngira. None itegeko naryo rivuga ngo iki? Itegeko rirasumba uburemere bw'abantu. Yari kubwira abakuru b'abasacerdote ati jewe nka procurateur Romain nije ntwara kano karere nkurikije amategeko ngenderako umwami Sezari wenyene yashinze uyu muntu nta kibi ndamubonye ko kandi ntacaba agafuma mubika hajya mu nziwe akamukingira kubwitega yarafise abasirikare mugabo ko berahigeze kuba imigumuko hanyuma bakamugabisha bakamubwira bati nyabona Pilato nsubiye kumva imigumuko hiyo niwe uzohasigara. Nuvuga Pilato yagumye mu ubwo bwoba umugore we Claudia akamubwira ati nyabona uyu muntu ni numweranda uraraba ntuhava umugirira nabi je narose batuzanira umuntu w'intungane. Pilato agaca yumvira ati Quis veritas ukuri niki unaca yaza ngo ukuri niki yaciye agaruka aje ukuri kuri uyu muntu nukuwe je ndamugire gute. Pilato arabona ingene ari bubigire mugabo wo kugiye ngo bagucira rwa Pilato nuwo ko umuntu yabonye ko umweranda akaruhira kuko yica yaramukubitishije baramugira yondo baramwica nabi aruhira kumubaha ngo bamubambe kugira ngo abantu ntibagumuke. Wewe kwemera guheba umuntu kunezereza abantu yari gukoresha ingufu zose afise akametriza barya abantu bari bagumutse ko yarasanze bafise ko bubasha ya muri make Pilato hari akantu ka ya nukuri. Murakoze reka tugane rero tubandanye gushika kuri uyo munsi umunsi wa gatanu mweranda no munsi uko babivuga muri mu misa niwo munsi atamisiba wakangahe wa gatanu mweranda. Oya ego nta misiba. Nta misiba no wa gatandatu nta misiba. No wa gatandatu nta misiba. Donc ni misi biri itaba ni muri vya gwarukurikirana nyene mwariko muravuga kwa munsi umwe muremure. Harabamo rero imigirwa itandukanye. Umuntu ariko araraba kino kiganiro ashobora kuba adatahura usanga ashobora kuba asengera hajya akaba ari ibintu adatahura. Umuntu ashobora kugira ikintu mwamubwira nko kuvyerekeranye nko gatanu mweranda nk'akaroro nko gusenga umusaraba ariko uhera hanze. Yego ku wa gatanu mweranda turagira inzira y'umusaraba tugaca tuja mu isengero ibirori nyezene bigatangura ntiduhera hanze duhera mu isengero mugabo tuba tuje kuzirikana ni gisabisho cyo kwibuka amagogwa ya Yezu nyezina kigizwe n'ibice bitatu mbere ushaka yuko twumviriza ijambo ry'Imana rigizwe ahanini n'inkuru nziza yo kubabara kwa Yezu kandi inkuru nziza tukayisoma yose tugafata umwanya ukwiye mbere ababishoboye bakaririmba kugira ngo twumve bidushike nyene dushikwe ko ku mutima ingene Yezu yababaye. Duhejeje haraba insiguro hagasha haza ibisabisho 10 byo gusabira abantu bose imigwi yose ko Yezu yakijije abantu bose no utamwemera burya mubo Yezu yakijije arimwo ni wasigaye kwinjiramo. Cyo tumaca dusabira abemera abatemera abayahudi abarongoye imigwi itandukanye tugasabira papa tukisabira natwe tugasabira katekumene sa imigwi 10 y'abakristo nako y'abantu twanako yose twabasabiye bo kwisi yose hamaro hagaheza akaze kiringo cyo kusenga umusaraba. Ngaha rero mu kwemera kwacu umusaraba burya si igiti gisanzwe kuva Yezu ubambwe ko maze tugakira. Umusaraba ni igiti ceranda urya musaraba waturonkeye niwo Yezu yaranguriye ko igikorwa camuzanye cyo kubohora abantu hamwe acikanye yavuze ngo handitse ngo mu gifaransa ngo tout accompli mu kirundi bava ngo byose birarangutse. Yezu rero yaraducungwe kuri uwo musaraba. Tubonye umusaraba rero tuvuga tuti ewe giti ceranda ewe giti catuzaniye umukiza ewe giti iki giti nico Yezu yabambwe kumengo nico giti tuca dupfukama twibutse ko ari wo Yezu yapfiriye ko wumve Yezu yapfiriye akarangurira ko
rya jambo rikomeye ryamuzana uwo musaraba kuva ubwo turawukiriza tukawuririmbira tukawupfukamira tukawusenga ku bwa Yezu yawupfiriyeko umusaraba. Murakoze cyane. Kandi umusaraba shetani irazi ko ari umusaraba irawutinya. Rawutinya si ikintu gisanzwe. Ego murakoze kugira ngo tuje tugana ku musozi ni kihe nakahe kajambo canke ku muntu wari we wese umukristo wari we wese umuntu wese yemera Yezu Kristo canke utamwemera wo mubwira ku ijambo rya Pasika ku bintu bya Pasika? Ego tuvuze kwa gatanu ntitwohereza kwa gatanu mweranda kuko tuba tutarashikanye zina aho Yezu azuka. Yezu yarapfuye kandi kubera yari umuntu yarapfuye yaremeye arapfa. Yego yari gushaka kudukiza adapfuye mbere ashobora no kudukiza arega abantu Imana n'Imana ifise uburyo bwinshi mugabo yemeye kubabara arapfa arahambwa mu ruhafu nkuko bahamba abayahudi arahambwa hanyuma haheze iminsi 3 arazuka. Ku munsi wa mbere w'ijyandwi nshasha mbeko utambajije igituma tudasenga ku isabato wowe urabizi no kuvuga yuko abayahudi bahora basenga ku isabato mugabo abakristo ba mbere bemeye Yezu bo bavuga bati ku isabato none tugiye gukora iki turakoranira hamwe tugasoma ijambo ry'Imana bakadusigurira mugabo twe tugiye kwigina izuka rya wa mwami wacu yaravuye umunsi wa kanyamuneza kambere twagize chaque dimanche bari Pasika ni Pasika donc iri banga ryo kwemera n'agatangaza duca twishura ngo iki yego cyane kama turemeza gupfa kwawe kandi turashemeza izuka ryawe gushika aho uzogarukira ngiki kiba catujanye mu misa. Yezu yarazutse la ico bita la bonne nouvelle. Iki gitabo ni ijambo ry'Imana ni inkuru nziza quelle est cette bonne nouvelle? Kandi ari abantu benshi babajetse mbeko mubona itace inkuru nziza iyo nouvelle ni Yezu yapfuye il est ressuscité yarazutse. None rero urumva niyo nkuru nziza n'uwo munsi w'iyo nkuru nziza niwo munsi twe dukoranirako kuko none hande ko yari mu kuzimu twohura ngo tugire iki ko twe tugandaye. Urumva rero dukorana ngo twigine intsinzi yacu ubu turidegemvya twaratsinze urupfu hamwe na Yezu turashaka kwita abana b'Imana tuzozuka hamwe na Yezu tuzobana nawe mu ijuru turi basamuragwa byose byararangutse byarabaye. Uwo munsi rero ko Yezu yasubiye kuboneka kandi yabonekeye gatatu ku munsi umwe burya hazukiye ba Maria Madalena abatumwa biyugaranye bari yabikire bantuze makare ufasi bagiye byari umunsi umwe. Yego byose byari kuri uwo munsi nyene kuri uwo munsi nyene wa mbere w'indwi kugira ngo erega bari baratunuye bari barababaye bari barihebuye Yezu arabegeranya bose kandi yari yarabibasiguriye akababwira ko azoza. Urupfu rurababaza umuntu apfuye ucika inkokora bari bidugiye ruguru babibuka bari bigiye Mawusi bari bavuze hari haheze iminsi tumukwirikira twari tuzi yuko none raba acara bafata abantu ndabaretse sinzi baza kugera aca baje inyuma buke arabereka ikitangaro barakanura baramwemera baca bagarukiye Ruzaremu bashitse ati natwe yatubonekeye uwo munsi. Mu ijambo rimwe Pasika bisigura kujabuka no kuva mu byakera ukaja muri bishasha n'ubwuzure bwa kera bwugawe hatinze ubwuzure bushasha nuko umukristo apfa akaja mu ruhafu agasigayo ico ryose akazuka ari mushasha passage no kujabuka ni nka kurya umuntu abatizwa akinjira mu ruhafu akazukana umubiri mushasha akaba mushasha. Turiko turigina Pasika rero turiko turigina intsinzi yacu n'umunsi w'akanyamuneza kambere kabaho n'umunsi mukuru wa yose ni misi mikuru yose iriho mu kwemera kwacu ishingiye muri iryo zuka. Iyo Yezu atazuka nta cari kuba carabaye nta evenema yariho nta bonne nouvelle yobayeho nta nkuru nziza tuba dufise. None rero urumva yuko Pasika nuko twigina ko Yezu yatsinze yaranguye icamuzanye abantu bose yabegeranije akabasubiza kwa Yezu maze natwe tukabana b'Imana tukadufise inkuru nziza yuko natwe tuzozuka. Uwo munsi rero nikimugani bateruri bajane mu isengero kugira ngo turirimbe dutambe twigine ariko duhera no munsi kwa gatanu ubu rero kubisanzwe
abakristo bamaze kubona yuko muri ico gitondo ba bagore bazindutse kare basanga yazutse, twe tuza guterama ko twe tubizi baca tuza kare tugaterama rero. Igiteramo none ico giteramo ni kubera iki bavuga ngo igiteramo ca Pasika? Kubera duteramiye izuka, erega hava zuka gusa nuko tawuzi neza umunota. Nko buje kuririnda oya no kwiba turaterama nyene kugira Yeza hava zuka ngiri joro rya joro rihambaye, rya joro yatsindiyemwo, rya joro yazukiramwo, rwa rurimbo turimba rurerure duza kugira veye nkuko vuga ati hari umwana hava avuka mu gitondo, twe tukaba turashika none habere ibintu bikomeye no kubashika kare, natwe dushika kare Yeza hava azuka ko twe tubizi. Ubu abakera ntibaje kuveya ko ntibari baza hazukira, naho yari babwiye twe rero tuca tuza kare tukaba turaterama ngo twotangura nka saa sita y'ijoro tugaterama akazuka tugasobananya tugira iminsi mikuru kwa mu igiteramo ujya muriro rero usigura igiteramo kuko turacana umuriro mu gisagara ho urumva nibaza ko ruguru bitokunda kwera baja kure na kure, mugabo ino baza imisi itangura bwije hatabona n'amatara dwala navyo nuko guterama nyene twaduteramye kandi umva ko dutoterama habona ngo tugire ngo twatsitaranye duve ngo ngiri itara ya nkuko turi mu kigandaro turacana umuriro hanze nko twatuko turarindira tukaje tugenda mu isengero tukarindirirayo tukaturaririmbira ijoro ry'agatangaza tukaturasoma ijambo ry'Imana ibisomwa byinshi turindirire ko urumva agaheza rero agahava zuka. Yego murakoze cyane, baza yuko umuntu aronse umuco ku vyerekeranye na Pasika. Sinzi ko twobaseza canke ari kindi noba nibagiye kubaza mushobora kugira ico mushikirije abariko baratwumviriza nkuko nyene mwabivuze. Yezu yazukiye bose ata numwe asigaye, uwemera n'ubutemera, wa Kristo n'ubutari mu Kristo. Yego nagomba ubwa mbere nifuriza abariko baradukwirikira Pasika nziza n'uzobiraba mu nyuma. Pasika izo yamaho, Pasika ntigira igihe, ni ya misi yose ko Yezu yaratsinze. Bwa kabiri burya aha turi ngaha kubera Yezu yatsinze shetani. Yezu yaradutsindiye umwanzi kandi arabaho ariho. Uwemera wese ko Yezu ari umukiza, ko yamupfiriye, uwo muntu arashobora, arafise muri we ubushobozi bwo kuba by'ukuri umwana w'Imana no kuzotorana ubwami bw'ijuru. None dukomeze ukwemera muri Pasika, dukomeze ukwemera muri Kristo yazutse, maze natwe tubane nk'abazutse. Dutsinde ivyo byose Yezu yadutsindiye natwe muri twebwe ko yaradusigira ububasha tuba abana b'Imana mu mpande zose, twubake umuryango w'abana b'Imana koko. Byose biri kwije, murakoze cyane. Sinzi ko tworangiza kugasabisho kuko ntitwanatanguye kugisabisho hama turangize. Yego men dusaba Imana kugira ngo iduhe amahoro Yezu yazaniye abantu bose. Mukama Mana mushobora byose, we warungitse umwana wawe Yezu Kristo kugira ngo aducungure, adukize ikibi cyose, adutsindire shetani. Nuhezagire Mukama abana bawe cyane cyane bakurikiye kino kiganiro, kugira ngo uko tugenda turinjira mu kinyegeza cyo gupfa kwa Yezu Kristo abariko tugenda natwe turizera ubuzima yaje kutuburira, kandi uzuduhe Mukama n'amahoro nyayo n'iteka ryo kubana nawe imyaka itazohera, mu izina rya Yezu Kristo Mukama wacu, amen. Murakoze cyane abariko baratwumviriza, mugire Pasika nziza. Kino kiganiro nibaze ko gishobora kuja ko imbere yuko umunsi w'Imana ugera, nivyakunda ukakiraba Pasika itaragera nkuko Patiri yabivuze, ni umunsi Pasika ni yamaho. Muze mugire Pasika nziza, muroranirwe mu byanyu no mu banyu.